Hello, mwameze neza. Turacari muri cyangwa nyine ni Fresh TV. Hanyuma uyu munsi bamaze kuganira ibindi bintu bimeze neza cyane bose kandi nizaye ko mutaza guhava mwidoga. Tuba tufise n'umushitsi ino munsi. Reka ndamwe karibu naze araza kwivuga jenga musanze mumenyereye ni Francis Coca cyane kaje kujya Monsieur Salad nandi amazina menshi. Karibu madamu mama naka araza kwivuga byinshi kugira ngo tubandanye tuganira. Karibu. Murakoze. Nanje ndanezerewe kuba muri Fresh Cuisine. Okay. Nanje ndi nkunda guteka, nkunda kugira utuntu nyine dusukuye dusa neza cyane. No musire nashimye kwifatikanya nawe. Ku mazina nitwa Nina Blanche Elise. Ndi umumama. Ndi umurundikazi. Ego. Birakwiye murabyumvise rero umushitsi wacu araza kudufasha kugira udutrike tumwe bivanye n'ibyo yatubwiye akunda kandi yambwiye ko domaine turimo niyiwe. Donc no mutaza kukira rero crepe ngo munda present hanyuma nawe araza kudufasha utuntu tumwe ni crepe native cyane crepe maison uraza kwita amazina yose za kushaka. Rero tuzakuba dufise amafarine, indimu, le sucre vanille, amata, amagi, n'amavuta. Ubu nubu iyi ni farine nuko twamaze kwivuga ngaha anya aya n'amafuwe n'amajistansi aza kuba abigize. Rero tudatevye agomba cyatangura atwereke ukuntu ibintu biza kuba bimeze. Dutangure dushemo ibintu bimwe nta mushitsi muhira narijya ari n'umumama yumva yuko nta mushitsi uza kuba birimo. Karibu rero mutangure mutwereke akunda muri byose kandi udafise iki aze hate kurondera iki. Yego ya ashaka gukoresha ashaka gukunda. Ego tumwe canke fuwe. Ego fuwe manuel. Ego mwe y'amaboko nyene n'intoki. Rero jewe no munsi tuza kwa turi kumwe kugaragaza ko avugira ubwoba mu gikoni. Hanyuma akarere naka jewe ndagufasha turafashanya ariko ndavuga yuko duhera. Okay. Nta mahoro menshi kandi bivana nuko abantu bangana. Ego. Iyi ni ifarini niyo dutanguje. Hanyuma aha mbanza kwashira akantu k'akanogo. Yego. Jese ni bon. Jese ni sawa. Kandi mutabigize ntuzoshobora kubikoresha. Yego. Urashobora gushiramo irigi ubwa mbere canke amata bivana wewe amavuta canke amavuta bivana nuko umuntu abishaka. Nanje ndakongeramo amavuta ni bon. Yego. Turakwira ashaka kuvuga nk'urugezo umuntu yokorerako. Ahantu bashizeho nk'ibiyiko bitatu bijya binininya. Tubishizemo kugira ngo crepe yacu ize kuhava yoroha ntize kuhava ifata ku ipanu. Niyo mpamvu tubishizemo. Amata. Okay. Nk'akarobo. Nk'akarobo upimye kugira ngo urugero ruborohe. Nandi ndashizemo ga sucre vanille karaza kudufasha mu kanovera kugira ngo crepe yacu ize kuza imota neza cyane. N'akamata keza. Ngomba ngrate amazeste ya citron kugira ngo rero test yavyo bize kuba bifatanye na sucre vanille yacu biraza kuza bifise akagu keza cyane. Ni igishishwa turi igishishwa cy'inyuma. Cyari kurekana uwaki kugira ngo hafi yacu harimo amabulimo. Kugira ngo plasi y'amasukari umuntu ko hafi yacu yitunganya kugira ngo pate ubone ko imeze neza. Uraraba yuko imeze ko mubuyi bidacikagurika urabona ko ifatanye imeze neza. Aha icyo dusigaje ni kugenda rero kuri fourno kugira ngo akazi tukatangure. Ibe pose.
naho woshira muri frigo mu hambere tadushiramwo utuvuta ariko utuvuta dukeyi cane juste kugira ngo ipano isigwe ko amavuta ntize gufata ntubiteka kurya ko umurete ngo ushiremo ibivuta byinshi kwanza nawe umurete burya ni byiza ko umuntu agira aka gakoresho ntikanazimvye kugira ngo ushobore kuyasanza amavuta hose muriko muravyumva abantu b'Imana ariko udafise ni brosse pâtissière uzokoresha akayiko hanyuma uhindukirizeko navyo nyene birashoboka akoresheje rushi kugira ngo ikigero cyo gupima kimorohere kize koroha ngira muriko murayibona ntava zo gusanzisha na yarushi aca arindira juste yonyene yisese neza n'akariro ari gake ntimugira intuze nyinshi biduge kuri bice zigira katarasha kandi urabona umuntu aba yakoresheje kantite nkeya ikaba bwisanze bariko barabibona ukuntu iriko irahindura kurere hejuru byatangiye byera ariko biriko biraba ukuntu dukoresha karuzo bakamugira impande n'impande iyi ntigoye cyane vrema biri mu bintu byanyoroheye kumenya yabaye doré badigeonné doré byose ni amaterme technique yo mu kazi k'iwacu yego kandi n'akantu karyoshe muri famiye utiri urazimbwa kakigurira ufise amahera yo kugura iryo rigi kagura nyene irigi agafarine naho koba gake ariko karyohera umuryango ishobora kuba dessert yego ni nk'uko ushobora kubana kandi iyo warose abashitsi urumva ko notre cheftaine arabizi ibyo arimo naguhaye ikaze rero ukomeze murakoze on continue turagira kwa kundi nyene juste turasiga amavuta yamaze gushuha turarindira kandi ni ibinye muhira iwanyu turashaka yuko muza murabikorera abana bo muhira apana ko muza muragenda mu restaurant buri mwanya turashaka yuko namwe mutwereka by'ukuri ko mubandanya mubyiga dusanzwe twirorera iza spatule twabwiye ko ubufise akariseri gatonya rero ntuza kwirirwa murindire ngo uze kuzigira gufate hasi tango kubona igufatiye ifashe hasi umuriro uba warengeje murabibona akari kacu kaba gatunganye kandi mu mwanya cyane rwose mu minota nka 10 ibintu zo kuba wabihejeje ko mu gikoni dukora muri ambiance cyane iyo hari abashitsi bazi ko gikoni wereka inzigo n'amakosa amakosa cyane byijyana aha ndaza abanywanyi bama bibaza uko nyene ubyimariramo umwe na kameramani oya twebwe nta n'ibyo dufungura turahonja twe turahonja abashitsi bacu nibo baca baraba ibya nyuma nabo twebwe murabona yuko nta n'umwe yatubwirira oya umuhisho uba wabahagije cyane amahera aho mfite tuba ibihe pisi nayo ari byinshi urumva
yako haje ko bana bifungura by'ibikunda Oya. muraraba juste ko musi haba ariko raba badijone ibintu murabona rero notre cheftaine ariyo twari dufite nk'umu invité ahejeje dukora amateka mu gikoni vraiment crêpe wa irameze neza cyane urabona iroroshe si chapati no ni crêpe ndabona ni akantu karoroshe cyane rero tugomba tugire juste présentation turakora gutya comme ça comme ça Ufite n'udukirida ushaka utushyiramo kakaguma gahagaze. ego aha rero ngoma jewe nshireko juste ubuki kugira ngo bise neza cyane Kandi ni nk'uko ushobora kudekoresha swate shokola egome canke ubuki ubufise bivana n'uburyo bw'umuntu canke kakarya uko nyene kubera karimwo isukari urabona ko iyo twayitekesheje ubuki ibintu biri natera biba birimo. comme ça murabibona rero bakunzi ba Fresh TV iyi niyo bita crêpe na cheftaine wacu urabona ko akazi arakazi Yash, aha ni sawa ndimo neza. Aka Sinzi ni ko akarorero nkavanga kwa akadresa neza Oya, uko urabizi. akadresheje. urabizi nawe ntujyaniramo Oya. aha nibaze yuko iki ni igicapo cyiza ariko araduha abadamu bientôt tugomba yuko muza murakora ibintu bimeze neza cyane mu rugo akora ko muza murabikira abakozi oya Nuko rero turahejeje cyane ntakindi twongera. oye igisigaye niko bagenda kudegisita Aha rero uri umukenyezi mwiza. aha Uca ugashira umugabo wa n'abana bakaronkeramwo. muriko muravyumva ariko arakora akazi ko kubereka care aha rero mwitahuye umwe wese aho azoba aherereye uri umwana uzomenya uko ubikora uri ukuze nawe uca umenya uko ubitumbereza rero bakunzi ba Fresh TV karibu cyane tubandanye twigishanya murabona ko uyu ni uwa mbere w'umushitsi bientôt n'abandi bagiye kubandanya baza igisigaye ni kugenda kudegisa oya tuzakomeza cyane rwose izuba riteka ku bana n'abantu namwe rero umunsi mu gikoni hari ambiance irenze kamere Cyane vraiment naryohewe. okay rero murakoze cyane naho ikindi gihe bye bye